Ndabahaye mwiriwe namwaramutse nikaze kuri buri umwe wese aho ariko akurikirana urubuga BDI Info aherereye. Nongera nshimira cyane buri umwe wese kubwitange bwiwiwe, buri wese amaze gukora comment, wese amaze gukora partage, no wese yama yakoze ka kantu ka j'aime. Nizere yuko ngivyo byose ubikore aba ari uko ikiganiro kiba cagushikiye neza kikagira n'ivyo kikungurako. BDI Info birashikuka buri mushasha utazi BDI Info ni urubuga rudufasha kumenya ibinabiri hama mu buzima bw'abarundi bari mu Burundi n'abari mu mahanga, eka twongera tukagira ivyo duterereye ku buzima bw'igihugu haba muri economy cyane mu iterambere ry'igihugu. Murakoze cyane. Uyu no munsi nkeneye ko tuyaga ku manyanga ariko akogwa muri Zambia ku bakozi. Ni amanyanga akorerwa abakoreshwa mu majambo make. Ino munsi nkeneye ko duhagarara ku bakoreshwa, sinkeneye ko duhagarara ku bakoresha, ariko nabo nyene tubabarenga ko gatoyi. Murakoze cyane. Ayo manyanga akogwa gute? Birashika ukaba utarabimenya canke ukaba ata muntu uraronka aguha umuco ku buzima bwo muri Zambia. Benshi nkuko nama nabivuze nkuko maze kuvyumva bakora mu boutique, abandi bagakora mu masaro de coiffure, abandi bagakora utundi tuntu dutandukanye haba mu byo kudandaza bisanzwe nyene bitandukanye nka kujya nyene ko mu Burundi, ariko ahanini ni ubuzi bubiri mu masaro de coiffure no mu maboutique, cyane mu maboutique. Duhagaze ku kintu cyo mu maboutique, umuntu ari abarundi benshi. Impamvu ngo bavuge bino bintu, hariho umurundi cyane mvuge muri usange hari abarundi bakunda kwagira ibibazo. Wewe ugashika ku boss akakwakira canka akagukura mu gihugu akuzanye akagushikiza ku kazi, ntimwavuganye umushahara uzokwamuhembwa, wewe ugashika ukora ugapambana nyine akakubaye ati wewe kora, ni wakora neza nzogusohora. Ivyo ngomba mvuge bigomba gusa n'ivyo nigeze kuvuga ubwa mbere, ariko ntibisa. Wewe rero usuza ngaho wumvise ko azogusohora, cyambe na mbere mwavuganye gusohorwa, ntimwavuga amafaranga ko azoguhemba, kuko umukozi neza na neza ngaho muri Zambia bahemba guhera ku 500 kuduga y'amafaranga y'amakwaca. Amafaranga 500 kuduga amafaranga y'amakwaca usanga ari mu mafaranga uno munsi aho dolari rigeze, usanga ari mu mafaranga 150, 150 canke 140 uko mu mafaranga y'amarundi. Ugapambana birashika mbere ugasanga ubukora muri big shop canke ziga shop zisanzwe. Ari muri big shop urumva akazi abara akazi kanene, canke muri ziga naho nyene zisanzwe akazi naho nyene kaba gahari, kuko no kurangura vya bindi nyene ni ku mabeskeri ku makinga, nibwo buryo baranguramo. Ariko kuma big shop benshi baranguza amamodoka kusanzwe ayafise, atari ku mamodoka ni kuri vya bindi basuguma bita amabara. Abantu bankurikirana bari muri Zambia ndazi yuko murabizi cyane mbere no kunsumbya, kubera jewe sinkora muri boutique. Nuko ati rero bica bigenda gute? Wowe ukazokora umwaka wa mbere ukawuheza, ukongera ugakora umwaka wa kabiri ukawutatura, kubera benshi bakunda gusohorwa mu myaka 2 canke 2.5. Hari gihe umubosi hari gihe usanga ari umubosi nyene adakunda kuvuga amajambo, ugasanga bakorana n'umukozi nawe nyene adakunda kubyitaho, kubera bavuga ati niyo twakorana neza nzogusohora. Aho mutwaranye nk'impomi, kuko ntubuzi kiringo nawe nyene ntacabazi, ni ibintu azoca akora uko yishakiye. Ugatatura n'umwaka wa 3 hageze aho guhemba, umubosi agacatangura kwitoza ubunyoni. Hageze aho gusohora, benshi hari gihe acha gusohora akaca kuba ati ndaguhaye no shop, ni shop nini, tuzoza turasangira ikivuyemo. No kuvuga habara gusohoye, nagusohoye bwite, agusohoye mu ruhande rumwe urundi ruhande rugwiwe. No kuvuga aha bagusohoye, je nkunda kwita abagusohoye ibice 50%, ntabagusohoye ibice 100%. Wowe gusohora umuntu ni vya bindi basohora umuntu akavuga ati wewe ibi ni by'iwawe uzokwijera uzokwimenya. Ariko baca kuba ati hariho bamwe baca kubari ati
ndagusohoye mukaja mu bikora nyene mukazoza muragabura n'abandi agusohora mukavana ko nyene. Benshi rero muri ubwo buryo barakunda kurira iyo hageze igihe cyo gusohorwa kubera ababosi bino na cyane cyane abakora amashopu nibo bantu maze kubibona ko ntibagomba ko abakozi batembereranira, baca bibaza yuko bariko bashirana mwandi majambo yiwabo y'insakusaku wewe aguhemba makeyi uraraburo nde handi hantu buno buzima. Umubosi navyo gomba hari ababosi bakeneye uko azogukoresha mpakupfe umukorera uzokwa mukenera ikini isabuni yumva nyine aryohewe nyine uko uzokwa mu museka. Ababosi nabo na bosi babi mumbabarire kuba mvuze ko ababosi babi, kuko umubosi mwiza n'urya yipfuriza umukozi wiwe gutera imbere, kumbure bizoshikana wahombe yongera atezwe imbere n'umukozi yigeze kubakoresha. Ubuzima birazunguruka n'ibintu bizunguruka. Benshi rero nako navuga ati hageze hasohogwa hari ababosi bacahindura iryo bumvikanye bakaca kugira ngo amusohora muhe bya bintu amusezeranya akaca muharurira inoti. Yahora akora nk'akazi tubate nko mu ihusero bahembwa ku gihumbi akaca muharurira inoti mu mafaranga asanzwe y'ubuhembwa wa wundi wo mu shop isanzwe amajana 500 amajana 500 mu mezi 10 n'ibihumbi 5 mu mwaka n'ibihumbi 11 mu myaka 2 n'ibihumbi 26 n'amajana 5 mu mwaka n'ibihumbi 10 mu myaka 2 n'ibihumbi 16 n'amajana 5 eka ntakuyira ibihumbi 11. Voilà, muri ya myaka 3 uzosanga uguye mu mafaranga mu bihumbi hafi 16. Yari kuguhemba cya gihumbi cyo kuri hose rukura akora akazi kenshi akaca guhemba ibihumbi 15 ano mafaranga y'inkisha ntikize yari kuguhemba ibihumbi 30-50. Urumva yuko abakwibye hari n'igihe nyene muri byo bihumbi 16 aca yitozamo tundi tuntu kosa atigeza kubarira igihe twakoreka ukasanga uguye muri 12. Ivyo 12 ntaco bimaza muri kino gihugu n'amafaranga make, nubwo tu ego mvuze ko ari make hariho babandi bacavuga ati ayo ubu yarose n'amafaranga make ku muntu akoze imyaka 3 akorera uwundi muntu akaca yitwaza nari ndagutunze narakugaburira none nyene ntiyakwinjiriza amahera. We kubera ikinyena to kwitwaza ate mugabo we nakungukiye ibintu byinshi mugabo ukasuza ngaho kaca witwaza je nakugaburiye naragutunze narakwambise umva amavuta byose nta kintu nakimwe wowe wasaba, none atagusaba ikintu nakimwe akaba yarakwinjiriza amafaranga bica bisaba yuko wewe ushugomba kumurira mukwa cyangwa kumutwarira mukwa nk'umuhoro. Iyo niyo information ye ngomba gutanga ku babosi bameze uko muragomba muhindura ingendo prito. Iyi si nisakaye kandi iyi si n'umuzingi ushobora gusega wagiriye nabi cyangwa wowe wimye. Icyo twama twabibonye ni mu buzima busanzwe. Kandi nawe mukozi umugihuzi yuko uvuye mu gihugu nje nk'icyo no hanura abakozi bamwe bivaye n'ababosi ko maze misi ndabibona ababosi benshi bamaze guhinduka mwuvuma muvugana akazoza aragukura mushi wawe. Nigeze no kubivuga hariho n'abakozi bandi baca bikika mukiza bakaguma bahombesha ibintu by'abandi bakuramo senkani buri munsi uhemba senkani buri munsi amafaranga akorera ku kwezi nimba amajana 5 acaca mu ndwi nyene yiwe atayahembwemo. Urumva mu kwezi uzosanga afise igihumbi n'amajana 5 yabise bakaca mukubita ko yanda 5 bikaca biba 2. Abakozi nabo nyene mumeze uko muze murabe mwisuzuma. Nongere ngo ngaruke ku babosi kubakoresha kuko ni naba hanini duhagararako ibibazo byinshi bikunda kuva kuri bo kuko nibo bakunda kwitwarirwa. Ababosi bake bakunda kwitwarira abakozi bica byumvikana neza na neza yuko harimo ka kantu muri Zambia muri Zambia bita urufyengo haba habayemo kuribwa. Urumva haba kuriyaho baba bagombye mu Kirundi bavyita gute bavyita Kirundi burya cyaramaze kunsiga haba hariho bya bintu byo kuguca inyuma agombe kukurira mu bwenge
aba boss yo mumeze uko muze muraba mwisuzuma kubera iki twese twaje kurondera ubuzima. Jeni nayo mpamvu yo nkoranye no mu boss nkabona atampana na plan imwe yo guteza imbere yo gutera imbere mu buzima bw'iwanje cyambuga tone mu boss wimbwa umuntu wimbwa agomba yuko nzopfa ndamukorera urumva ankoreshe kujya ku mutwe urukura ntaho nuko rero yari yo information nizere yuko ikugiriye kimazi wewe wiyumvira kuzoza gutembera cyangwa gukorera muri kino gihugu warose umuco nawe byamaze kugushikira byashobora sanga byaragushikiye shiramo muri comment mbega mu boss yo barigeze kugufata nabi muri ubwo buryo hageze aho mugabura amafaranga aca guhindura kibiharuro nawe mu boss uharankurikirana bari umukozi yigeze kugukegeta ku buryo buri munsi wasanga ka yihemba ama 55 kandi umuhemba amajana 5 mu kwezi. Sawa byose ni muri comment section. Reka nshimire wowe wese yadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera ya kino kiganiro. Ndabashimira aho muherereye hose mu bihugu byose murimo, haba muri Afrika canke muri Aziya, muri Europe no muri Amerika. Ndabakunda cyane. Umwami Imana abandanya bazigama mu buzi bwanyu bwa misi yose, mubandanye mutera imbere murondera muronka mwongera mumererwa neza n'imiryango yanyu. Sharp, love you so much, see you next time.